Ndasubiye kubaha iyambu mwese mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya n'ino mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese akurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Iyi ni Iyakare TV, ni imboneshakure ikugezako amakuru atosoye neza, aho amasoko yacu aba ari hirya n'ino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, agatohoza amakuru natwe tugaca tuyakutunganiriza tukayagushikiriza. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero, umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye akaba yaraye ashitse mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho biri kuvugwa ko rero yaraye ntibuca mu nama yitavye, inama iserukira bakuru b'ibihugu vya EAC, aho asanzwe ari we arongoye EAC muri kino kiringo, ariko akaba yenda kuva kuri ico kibanza agasubirirwa n'undi mukuru w'igihugu, kuko agomba kukitwara umwaka ukaba uheze ari we yaramutswa EAC muri ico gihugu cibanyi ca Tanzania, aho yokwitavye ivyo bikorwa niyo nama. Rero umukuru w'igihugu, amakuru ariko arava ngaho muri Tanzania akaba adahumuriza abarundi habe na gatoya, bivanye n'ibiriko biragenda bivugwa ko mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, murazi ko iyo yama yagiye mu ngendo hanze y'igihugu hagenda havugwa amakuru atandukanye ku buzima bwiwe, amakuru aba ariko aragenda ava aho aba aherereye, ivyo vyose tukaza kubibashikiriza. Umukuru w'inama nkenguzamateka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi Emmanuel Sinzohagera, akaba nawe yaraye agendeye ihinguriro Afritextile, aho yaciye aganira n'abakozi mu ntumbero yo kuraba ko agateka kabo kubahirijwe ngaho muri iryo hinguriro. Umukuru w'inama nkenguzamateka nawe tukaza kubabwira ivyo yaciye aganira n'abo bakozi bakorera muri iryo hinguriro rya Afritextile rihingura impuzu ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Naho mu gisagara ca Bujumbura, abadandariza hafi n'isoko nkuru ya Bujumbura bakaba bahawe ikiringo c'umunsi umwe gusa, kugira ngo babe bavuye aho basanzwe badandariza, bivanye n'uko buramatari w'iyi ntara ya Bujumbura yaciye avuga ko abahadandariza bashobora guteza umutekano mukeya, kandi abagiriza ko nta suku rihari, hari isuku rikeya. Ivyo vyose rero bikaba biri kuvugwa ko arizo mvo bagiye kuvanwa muri ivyo bibanza bari basanzwe badandarizamwo hafi n'isoko nkuru ya Bujumbura. Abahadandariza nabo kuri ubu ngubu bakaba ariko bidogera iyo ngingo yaciye ifatwa na buramatari w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana. Ivyo vyose twabibateguriye, nimuze muje kure mu kanya nido. Nkuko twari duhejeje kubibabwira rero, amakuru yacu mw'idonido reka tuyatangurire kuri iyi nkuru. Umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye akaba yaraye yashitse ngaho mu gihugu ca Tanzania, gihugu kibanyi, aho yitavye inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC, aho asanzwe ari nawe atwara iyo umuryango wa EAC. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yashikirije ijambo abitavye iyo koraniro, iyo nama yabereye ngaho mu gihugu ca Tanzania. Umukuru w'igihugu kandi agishika ngaho muri Tanzania akaba yakiriwe neza cane n'umukuru w'igihugu kibanyi ca Tanzania Samia Suluhu Hassani, niwe yaciye amwakira ku kibuga c'indege ngaho mu gihugu ca Tanzania. Umukuru w'igihugu rero akaba bivugwa ko amagara yiwe ameze neza, naho bamwe bari batanguye gukwirakwiza urukuru bavuga ko umukuru w'igihugu vyoba bitifashe neza aho yashitse ngaho muri ico gihugu ca Tanzania, ngo ibintu bikaba vyayangaye. Ariko ayo makuru akaba ari impuha ziriko ziragenda zikwiragira ijya nino ku mbuga hwaniro, mbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu c'Uburundi. Amakuru twabaha nuko, amakuru kandi yizewe, nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amagara
amagara yiwe ameze neza atakibazo afise. Bamwe ngaha mu gihugu c'u Burundi batanguye kuvuga ngo umukuru w'igihugu ahora mu ngendo, yasubiriye gukora ingendo zisohoka igihugu nk'uko mwaciye mubiraba mu minsi yaheze. Baravuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bahora bagiye iminsi baba ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo ariyo mike kuruta iminsi baba bari mu ngendo z'amahanga. Ivyo vyose kandi ngo bidadindiza itunga ry'igihugu, kuko ingendo z'umukuru w'igihugu ndetse n'ingendo z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu zama zitwara amahera menshi cane mu kuzitegura. Ivyo vyose rero bakaba basaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye guheba no kugabanya ingendo ariko aragenda agirira hanze y'igihugu, akama yagumye mu gihugu agatunganiriza abenegihugu, aho kugira ngo amahera y'igihugu bayasesagura mu ngendo zidafitiye igihugu akamaro nk'uko bigenda bivugwa. Ibintu birabandanya kuba bibi cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho abadandariza ngaho hafi n'isoko nkuru ya Bujumbura baciye bafatirwa ingingo ikomakomeye cane, ingingo itari nziza, aho bari basanzwe badandariza bakaba baciye bahabwa ikiringo c'umunsi umwe, bakaba bavuye ngaho muri ico kibanza. Ibiriko biragenda bivugwa rero bikaba vyibonekeza ko atari vyiza na gatoyi kuri abo badandaza, ko ngo umuguverineri canke buramatari atwara ico gisagara ca Bujumbura akaba yaciye asinya ko idekre nyine, dekre rivana abo badandaza ngaho muri ivyo bibanza. Bakaba bari kuvuga ko baciye bahohoterwa, agateka kazina muntu kabo kahonyowe, bavuga ko batakabaye bavanwa muri ivyo bibanza nk'uko bo baca babivuga, kuko ngo nta handi bari buje kurondera ubuzima nk'uko abo badandazi baciye bagenda babitangaza. Ngo bakabaye babareka bakabashakira ukundi bashobora kudandaza no kubaho kugira ngo baronderere ubuzima, kuko kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu birazimvye. Buramatari we avuga ko abo badandaji nta mutekano bafise aho bakorera, kandi ko nta n'isuku rihari, ngo hari isuku rikeyi nk'uko buramatari yaciye abishira mu itangazo basohoye. Abo badandazi bo bakaba bahakana ivyo vyose, baciye bavugwa ko bagomba kuhimuka, akaba batazi imvo zinyegeje inyuma no kuvanwa muri ico kibanza. Bakavuga ko bakagombye kubaha igihe canke ikiringo gikwiye kugira ngo babe biteguriye kuva ngaho bakarondera n'ahandi bazoja kuba barakorera canke baradandariza, kugira ngo babandanye biyungunganya nk'uko amasoko yacu ari ngaho mu gisagara ca Bujumbura hafi n'isoko nkuru agenda abitangaza. Twababwiye kandi ko umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera nawe yaciye agenderera ihinguriro Afritextile rihingura impuzu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imvo zatumye agendera iri hinguriro kwari ukugira aje kuraba abakozi bakorera muri iryo hinguriro ukungeni agateka kabo ko bakifashe, kugira arabe ko batunganirijwe mu bijanye n'ubuzi ngaha mu gihugu c'u Burundi, no kumva ibibazo vy'abo bakozi bakora muri iryo hinguriro rya Afritextile. Ivyo vyose rero umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera akaba yaciye yumviriza abakozi, akaba yahavuye havana ibibazo azojana ngaho mu nama nkenguzamateka kugira ngo abashe kuvyiga ko babitorere inyishu, nk'uko abakozi bakorera muri Afritextile ihinguriro rihingura impuzu ngaha mu gihugu c'u Burundi baciye bavyemeza ko ari vyo bamuhaye ibibazo bikomakomeye cane, bakaba rero ngo bazobijanayo bigatorerwa inyishu kugira ngo